Sikirisari Musigati, Paruwasi Musigati. Ndarengutse. Diacre Nitanga Pacifique, Mwene Barakabitiye Celestino na Arishakiye Merida, bo mu mubano wa Dorosare ya mbere, Sikirisari Rusororo, Paruwasi Cibitoke. Ndarengutse. Dufashijwe n'Imana, umukama wacu, na Yezu Kristo, umucunguzi wacu, turatoreye ababene wacu ibanga ry'ubusaserdoti. Mura
Ndarengutse Shishahayo Jean Pierre mwene Manirafasha Deogracias na Christina Nshimirimana bo mu mubano wa Gitukura Sikirisare Mabayi Paruwase ya Mabayi. Ndarengutse Habimana Libe mwene Sinoma ya Frederico na Veneranda baravuga w'ikibaya Paruwase ya Gihango. Ndarengutse Manirakiza Claude mwene Bizimana Etienne na Chiza Veronica w'Uruganjo Paruwase ya Rugendo. Paruwase ya Musigati. Ndarengutse Nkuzimana Celestino mwene Zigobanyama abe na Ndigumana Agata w'imugarure Paruwase ya Muzinda. Ndarengutse Ndiharizwa Filiberto mwene Nibigira Sebastiano na Sinzobakwira Leonia w'Irugero rwa Sataba Paruwase Masango. Ndarengutse Ndiyambeba Janvier mwene Sindakira Simoni na Nzayo Maze Speciosa w'Imuzinda Ruyange ya kabiri Paruwase ya Muzinda. Ndarengutse Nzoyisaba Eric mwene Ndiyumveko Tarsis na Cecilia Ngendabanka w'Igifugwe Paruwase ya Muzinda. Ndarengutse Patrice na Milanise na Winyarusange Paruwase ya Musigati. Ndarengutse N'icyubahiro Musenyeri umuryango w'Abakristu uragusabye gutera iteka ryo gusomera ishengero ijambo ry'Imana iyi mikangara irengutse imbere yawe. Kabira ndemeje ko twasanze ibikwiye. dushimire Imana. Abatorewe ibanga ryo gufasha umudiyakoni n'umusaserdoti mu gihe cy'imyuka y'imisa nibarenguke. Sikirisare Musigati Paruwase Musigati. Ndarengutse Kubw'Imana Filibe mwene Mbonihamuye Fokasi na Nimbona Clemencia bo mu mubano wa Mutoha Sikirisare Kajeke Paruwase Bubanza. Ndarengutse Imuro Alexi mwene Ndevyoruka Philippe na Kaneri Maria wo mu mubano wa Mwanda Sikirisare Ciya Paruwase Musigati. Ndarengutse Minani Dominico mwene Ntakwanyuma Mikaheli na n'ubwo umuryango Maria Rosa wo mu mubano wa Mwanda Sikirisare Ciya Paruwase Musigati. Ndarengutse Nimbagaritse Jerome mwene Ngendabanga Stefano na Nyabenda Silvana bo mu mubano wa Rutanuka Sikirisare Nyamabere Paruwase Muzinda. Ndarengutse Nzeyimana Pascal mwene Ntahondereye Gerardo na Mvukiye Pelagia bo mu mubano wa Rusekabuye Sikirisare Ntamba Paruwase Ntamba. Ndarengutse Naimera Siriake
mwene barambona ni Lazaro na Manirambona Sereniya bo mu muryango wa Butanuka Sikirisare Nyendago Paruwase Muzinda. ndarengutse ushaje kubana mukwiye aho tumariye guhanuza umuryango w'abakristu kandi tukumva icyiyumviro cy'ababifitemo ijambo, ngereje ngo nasanze babikwiye. dufashijwe n'Imana n'umucunguzi wacu Yezu Kristu, turahamagariye aba bene wacu ibanga ry'ubudiyakoni. Diacre Nitanga Pacifique mwene Barakamfitiye Celestino na Anishakiye Merida bo mu mubano wa Dorosare ya mbere Sikirisare Rusororo Paruwase Cibitoke. ndarengutse Diacre Nyiranyibagira Simon Jean Petit Mari wo mu muryango w'abamisiyonari ba Afurika bahora bitwa abapatiri bera, mwene Sabimana Remi na Nicaye Mbizi Yurieta bo mu mubano wa Kirerama ya kabiri Sikirisare Rusenda yavukiye Butara ariko ubimukiye muri paruwasi ya Cibitoke. ndarengutse Bene wacu n'ibanga ry'ubupatiri. urazi neza ko babikwiye. aho tumariye guhanuza umuryango w'abakristu tukumvira icyiyumviro cy'abafitemo ijambo, ngereje ngo nasanze babikwiye. dufashijwe n'Imana umukama wacu na Yezu Kristu umucunguzi wacu, turatoreye ababene wacu ibanga ry'ubusaserdoti. Eheje inkuru nziza nkuru yadungitse kumenyesha ababoshwe ko babohowe, abahumye ko bahumutse, abacinyijwe ko babohowe, andungika no kumenyesha umwaka w'ubuntu bw'umukama. bavukanye twahawe umutima ngo tumenyeshe inkuru nziza yo kubohorwa. ngiryo ijambo Yezu Kristu yashikirije i Nazareti igihe yaratanguye icese ubutumwa bwiwe mu bugarire. ngiryo ijambo na twebwe dushikirijwe uno munsi. muri iryo jambo Yezu atangura amenyesha ko umutima w'umukama ari kuri we, yatiwe mu ibanga muri mutima mweranda, ari mu bumwe bw'intatana hamwe na Mana Data. ubwo bumwe bwa Data, Mwana na mutima mweranda nibwo butuma Yezu Kristu yuzura umutima w'Imana, gutyo agashobora kumenyesha inkuru nziza mu kuri kw'Imana, agashobora guhoza abagowe n'umutima wuzuye ikigongwe c'Imana, akarongora abamwizeye n'ubwitonzi ntangere. ubwo bumwe bugumiza
mu kiyago hamwe na Mana Data, kandi niko bituma atahura ishaka ry'Imana, akarizirikana, akarigendera n'umutima wiwe wose. Ngubwo ubumwe Yezu Kristu adusangiza. Ngubwo ubumwe abahamagariwe ibanga ry'ubusaserdoti n'ababuhamagarirwa mu ntambwe zabwo zose basangizwa, gutyo bagakomera mu buvukanyi hamwe na Kristu, bagasangira nabo nyene umuvukano nk'abadiyakoni, abapatiri n'abepiskopi batiwe muri mutima ngo basangire ibanga na Kristu. Nta nyamwigenda ko abaho muri iryo banga, nta byo gutanguranwa, nta byo gusiganwa. Umuntu ariko ahahamira inyungu ziwe niwe tumbera iyo nzira. Umwe wese asangira n'abandi akanyamuneza, agasangira n'amananiza y'ubutumwa, agahimbarwa no kuremesha imiryango mizima y'abana b'Imana muri Ekleziya, agakunda abashinzwe, akabitaho, akabumviriza, akabasabira, akabakorera, akabaremeshereza umwizero bafise mu Mana nzima, gutyo akaba atanze intererano mu iterambere rirama rya zina muntu. Nk'umusaserdoti cyangwa umudiyakoni uwatigwa muri iryo banga ahamagariwe kubana na Yezu Kristu, akamarira Yezu Kristu imigenderanire ya hafi kandi yuzuye umwizero. Agomba ubuzima mu ijambo ry'Imana, akaremeshwa no guhimbaza amasakramentu twahawe na Kristu, kandi agakomezwa n'igisabisho cya misi yose. Uwo yahamagawe akitaba, aguma yishura ati ndi hano, ndaje imbere yawe ngo nkore icyo ushaka, ndaje ngo nkore ishaka ryawe. Kwibuka Kristu n'ibyamuranga bituma dushobora gushikiriza ijambo ry'Imana igihugu cyayo, tugahimbaza n'amasakramentu y'urukiza, isi igasubiza hamwe mu rukundo. Mu bucameranda wa Yezu niho dusanga ubuntu nyakuri bw'abana b'Imana, tugashobora no kuremesha umuvukano dufitaniye. Papa Leo uri 14 ariho ubu niwe aremesha abasaserdoti, atubwira ko muri uno mwaka mweranda twoshingira intahe ubwiza bw'ibanga ry'ubusaserdoti, tukerekana ko bibereye ko abasaserdoti baba abantu b'ubweze n'akanyamuneza, bahimbawe n'ibanga batoranye bahamagawe na Yezu, kandi nawe akaba yabagize abagenzi biwe igihe yababwira ati singibisa abasuku, kuko umusuku atamenya icyo shebuja akora, nabisa abagenzi banje, kuko ibyo nabwiwe na Data byose nabibamenyesheje. Abasaserdoti rero niboza baracuragirika, baronderera ubuhirwe bwabo ahatariho.
twoguma tubasabira tunabaremesha ngo bagume bakurikira Kristu. ubwo bumwe hamwe n'Imana muri Kristu no muri mutima niwo mushinge ibanga ry'ubusaserdoti ryubakirako. ikindi umusaserdoti yasigiwe amavuta n'ibanga ryo guhuza abantu no kuremesha amahoro. abantu bagira amahoro mu mutima, bagira amahoro mu nda, bagira amahoro mu mutwe. umusaserdoti ahamagariye kwita amahoro ngo nabo bumve inkuru nziza mu buzima bwabo. ahamagariwe kwemesha ababoshwe n'ingoyi z'ubwoko bwinshi kugira ngo nabo bagarukane umutima mu nda bumva ko batekaniwe kandi agateka kabo kubahirijwe. ahamagariwe gufasha abafashwe n'ubuhumyi bw'ubwoko butandukanye kugira ngo bagendere ahabona ntibagume mu buzima bwiza ngo bazimire bafata inzira z'agaheza. ahamagariwe kurwanira abacirijwe kugira ngo nabo bahaguruke batanga intererano mu iterambere ryabo ry'imiryango yabo n'iterambere rusange ry'igihugu n'isi. muri ino si no muri ino myaka tubona imishambirano, ingwano, ukwinurirana n'ugukumirana, ugasanga birazindamitse imiryango itari mike, intara n'ibihugu, mbere no mu mashengero bikahatera. biguma bikenewe rero ko abatiwe mu ibanga ry'ubusaserdoti baba by'ukuri abatumwa bo kuremesha inzira yo gusubiza hamwe no gukomeza ubumwe mu bantu. abantu bo muri bino bihugu byacu usanga twaciye muri byinshi bikadusiga n'imvune n'ibikomere, bamwe bagahahamuka, abandi bakikekwa kuzingamikwa n'amashetani, hakaba umwikeko no gutwarana uburozi no kwimbana mu mizi. abatiwe mu ibanga ry'ubusaserdoti nibabe isakamento rya Kristo mu bantu, begeranye igihugu c'Imana, baremeshe ubumwe mu bantu, baremeshe abana b'Imana, imitima isubire mu nda, gutyo bakomeze ugusubiza hamwe no kurekuriranira. abakurikira Kristo baba basangiye urugendo mu nzira y'ubuhirwe, inzira igendwa n'abari n'umutima ushima ubwoba, ahaba abitonda, aharemeshwa n'abagirira ubuntu abandi, ahakomezwa n'abashonje hamwe n'abanyotewe ubutungane, ahahundira abahamwa bahoga ubutungane. abagendera muri iyo nzira ntibazokwama borohewe, mugabo Yesu Kristo arabaremesha ati muzoba muhiriwe nibabatuka bakabazigiriza bakabaremera amabi yose murorwa jerewe babesha. muranezerwe muhimbarwe kuko intera yanyu izoba nini mu ijuru n'abahanuzi babatanze nuko babahamye. ubutumwa bwacu buzoshobora kwama
ivyamwa vyinshi vyiza niyo twaba twubakira ku bisabisho, ku kigongwe no ku kwiyegereza abakene. Ivyo bizoserukira mu kwitaho ababoshwe, mu gufasha urugendo impumyi, mu guhagurutsa abacinyijwe, mu kuremesha imiryango n'urwaruka rurondera kugendera mu kuri, mu kumenyesha umwaka w'ubuntu bw'Imana. Muri ivyo vyose nta na kimwe coroshe. Ugombye kugendera mu kuri urashobora no kukuzira. Iyo nzira ntawoyihangara adafashijwe n'ubukomezi bw'Imana. Nidukunde rero gusaba inema y'Imana, tuyihe ikibanza kibereye mu buzima bwacu. Iyo nema y'Imana tuyigendere. Nituma abantu baremeshwa n'Imana mu bisabisho. Imana itwame hafi, natwe tube hafi y'abari mu bukene bw'ubwoko butandukanye. Papa Leo niwe ku munsi uheze, umunsi mukuru w'umushamweranda wa Yezu, yahanura abasaserdoti atubwira ati nimutekerwe n'ubwoba kubera intege nke zanyu. Umukama ntarondera abasaserdoti batagira gatosi, akeneye abafise umutima wicisha bugufi, barondera guhinduka mu mutima kandi barondera gukunda abandi nk'uko Kristo yadukunze. Nidukunde rero kuza turakira inema y'Imana idutunganye, akariro ka mutima mweranda kagume kakiriza ubuzima bwacu, tube vy'ukuri abaremesha b'igihugu c'Imana mu kucigisha, mu kukirongora no mu kugitagatifuza. Igice cyo gusomera ijambo ry'Imana ishingiro ry'abakristo b'Imana imbere y'umwepiskopi. Imbere y'uko ndabashikiriza ibanga mwatorewe, nimubanze muzirikane ko mugira muterwe iteka rikuru, ko mugira ngo muhabwe ibanga rihambaye. Murazi ko na kera iyo umushingantahe yatumwe ijambo n'uwundi amusumba, agira ati umunwa ni jewe, ururimi ni jewe,
mugabo ijambo si iryanje ni iryanaka. Murihatire rero gusoma no kuririmba ijambo ry'Imana muritobora neza kandi mutadidinganya, niho abakristu bazoshobora gutegera inyigisho ishimikira kuri ryo, cane cane muririnde kurihindura no konona ukuri kuri muri ryo. Ibyo muzosoma muravyemere, muteko mubirangure uko bukeye uko bwije, mubera ababumva n'abababona akarorero ko kurangura ijambo ry'Imana mwasomye. Nakurya guhagarara ahakirurutse mu gihe cyo kubisoma nico kwerekana Imana ininahazwe. Munakiye iki gitabo ceranda muba basomyi b'ijambo ry'Imana, nimwarangura neza ibyo banga mushinzwe mukabigira akamaro, muzohabwa impera yemerewe abatumwa ba mbere. Ndarishimye kandi amagara yanje agera, nemeye ko ntazorishingukako. Nimwakire igitabo ceranda muba basomyi b'ijambo ry'Imana, nimwarangura neza iryo banga mushinzwe mukabigira akamaro, muzohabwa impera yemerewe abatumwa ba mbere. Ndarishimye kandi amagara yanje agera, ndemeye ko ntazorishingukako. Uranyemereye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubiriye. Ndavyemeye. Imana yatanguye kugira ivyiza muri wewe niyuhire. Nduwayure wose, uranyemereye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira. Ndavyemeye. Imana yatanguye kugira ivyiza muri wewe niyuhire. Nitanga Pacifique, uranyemereye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira. Ndabyemeye. Imana yatanguye kugira ivyiza muri wewe niyuhire. Ndiranyawugira Simoni Jean Petit, uranyemereye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira. Ndavyemeye. Imana yatanguye kugira ivyiza muri wewe niyuhire. Twambazimana Ernest, uranyemereye kuzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira. Ndavyemeye. Imana yatanguye kugira ivyiza muri wewe niyuhire. Ahunde umugisha izi ntore yishakiye gutera iteka ry'ubudiyakoni, n'izi ntore yishakiye gutera iteka ry'ubupatiri, azuzuzemo ingabirano ziwe. Tupfukame abaririmbyi n'Imana dushimire, turirimba amazina y'abera twamaze kubicyura.
nudukomeze kandi tuzigame mw'ibanga ryera abana ryo kugukorera. Mukamamana turagusabye utege ugutwi ibisabisho byacu utunganire aya mabanga tugira dushikirize atungane tagatifuza wongere uhezagire aba twiyumviye ko bakwiye kuguherezwa ngo barangure amabanga meranda tubigusabishije Kristu umukama wacu. Induka wamusubiza itoto ibintu byose ukabitunganya utumye Yesu Kristu umwana wawe ari we mukama wacu. Jambo ryawe ritananirwa ubwenge butagabanuka turakuzanze wamudushize ku mutima uturonse iminsi yose ibyiza twifuza. Turagukengurukiye kubera umubiri w'umwana wawe ari we Ekleziya yawe wasesekanije ingabirano z'ubwoko bwose. Naho igizwe n'isinzi ry'abantu yarayihaye itegeko ry'agatangaza ryama rikomeza ubumwe bwayo rikayigira umuryango umwe wagenewe kugwira no gusasagara. Warashinze imirwi itatu y'abazorangura ibanga ryawe ryeranda bakubahiriza izina ryawe na kera niko bene Levi batasiba kugukorera mu ngoro yawe nyeranda kugira ngo bazigame iragi ry'umuhezagiro wawe w'imyaka yose. Niko no mu minsi ya mbere y'Ekleziya abatumwa b'umwana wawe bamurikiwe na mutima mweranda batoye abagabo 7 b'intungane ngo bamwunganire iminsi yose mu bikorwa byabo nabo babonereho kwihatira gusenga no kwigisha. Abo rero batowe barabasabiye babubika ko ibiganza babashinga igikorwa cyo kuraba ibibatunga. None rero mukama turagusabye ngurabe byiza n'ababasabyi bawe tugira tuguhereze ngo baze bame batunganya ivyerekeye altari ntagatifu mw'ibanga ry'ubudiyakoni. Turakuzanje mukama ubashungurire ko mutima mweranda abakomeze na sangabirano ndwi bashobore kurangura badatiriganya ibangu bashinze. Ingeso nziza nizibasage bakundane urutare rw'agahemo babungabunge abarwayi n'abagowe ntibategekana akagayo bamane ubutore bw'umutima kandi bame barangwa n'umutima wo gukurikiza ingeso y'ubugamburutsi. Ese amabwirizwa yawe yokwama yigaragaza mu migenzo yabo kugira ngo mu ngeso yabo y'ubwerentegerwa
babera akarorero keza igihugu ceranda naco kibonereho kibigane. Ese nuko ari abantu b'umutima abandi barabirako bagashinga imizi ikaguma muri Kristo. Bahigana ngaha kw'isi umwana wawe yaje gukora ataje gukorerwa, kugira ngo babonereho kuzovyagira hamwe nawe mu bwami bw'ijuru. Tubigusabishije Yesu Kristo umwana wawe ari we mukama wacu, we Mana musangiye ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda mu myaka yose. Akira iki gitabo kirimo inkuru nziza ya Kristo ushinzwe kurishikiriza. Uritonda rero ibyo uzoba usomye uvyemere, ibyo uzoba wemeye uvyigishe, ibyo uzoba wigishije ubikurikize. Gira amahoro, nawe muhorane mu mutima. gira amahoro, nawe muhorane mu mutima. Angaze Ecclesia yawe ingo mutima mweranda turagukumbuye. Angaza abo wayishinze isi yacu. Ingo mutima mwe
hindura uburundi bwacu ingo mutima mweranda turagukumbuye kaze mutima mweranda kaze mana kaze tubundi ngabirano zawe kaze mutima mweranda kaze mana kaze tubundi ngabirano zawe bitegekanije n'ubwitonzi bw'agahura. Nicyo gituma wagwije ibibagabaga by'abasaserdoti n'ibikorwa by'abareviti witoreye, ukabaha intahe mu bimenyetso wisangije. Igihe bari gukuru abepiskopi ngo bagabe ibihugu bashinze, warabatoreye abashingantahe bazobunganira mu muryango no mu bikorwa byabo. Abo bashingantahe ubatera iteka, ubaha n'ubukuru bukurikira ubw'abepiskopi. Na kera hamwe abayahudi baherera mu gahinga barondera intara y'amata n'ubuki, baratoye abashingantahe 70 b'incabwenge n'ubwitonzi ngo bafashe Musa gukwiza no gukomeza isezerano yawe. Nibo bagufashije gukomeza imigenzo myiza mu gihugu no gutwara isinzi ry'abantu bitamugoye. Hanyuma warahavuye urashikiriza bene Aroni iragi ryose n'akabanga kase, kugira ngo hame abantu barangura ibanga ry'ubusaserdoti, baguhereza inkuka z'ubukiriro, bitwararika amabanga yawe. Mukama ngazi yacu, ntiwagirije aho mu kubagirira neza abantu. Abatumwa b'umwana wawe wabatoreye abagufasha mu kwigisha ukwemera, nabo barabarungika ku isi yose gusigura ijambo ryawe. Nicyo gituma Mukama natwe tugusabye ngo wunganire amagara make yacu, udutabaze abazotuvuna tutaravunika. Uko turi ba nta magara make, niko dukenera ko baba benshi. Turagusabye muvyeyi mushobora byose, uhe abasavyi bawe baranka iteka ry'ubusaserdoti, subibo vyagizemo umutima w'ubweranda, baronke Mana yacu iryo banga ry'ibibagabaga rikomoka kuri wewe, bahindura imigenzo y'abantu mu kubabera akarorero keza. Batubera abafasha b'ingirakamaro kugira ngo ijambo ry'Imana rikwiye ku isi yose, ibihugu byose bihurikire hamwe muri Kristu, abantu bose bakiri igihugu ceranda c'Imana. Kubwa Yesu Kristu umukama wacu, Mwana wawe, we Mwana musangiye ubuzima n'ingoma hamwe na Mutima Mweranda ubu no mu myaka yose. Turagabanye abasaserdoti b'umukama kugira abashimisha Imana, turagabanye abasaserdoti bakati mkuu wako abasaserdoti tugabanye bavuka buri gihe bahoreye istora
umwepiskopi agira abasiga amavuta meranda, amavuta ya Krisma. se amuha mutima mweranda n'ububasha nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana imburuka. Umukama Yezu Kristu yasizwe na se aho yamuha mutima mweranda n'ububasha nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana. Umukama wacu Yezu Kristu yasizwe na se aho yamuha mutima mweranda n'ububasha nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana inguka. Umukama wacu Yezu yasizwe na se aho yamuha mutima mweranda n'ububasha nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana inguka. Umukama wacu Yezu Kristu yasizwe na se aho yamuha mutima mweranda n'ububasha nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana inguka. Umukama wacu Yezu Kristu yasizwe na se aho yamuha mutima mweranda n'ububasha nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana inguka. Umukama wacu Yezu Kristu yasizwe na se aho yamuha mutima mweranda n'ububasha nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana inguka.
umukama wacu yezu kristu yasizwe na se aho yamuha mutima mweranda n'ububasha, nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira imana inguka. umukama wacu yezu kristu yasizwe na se aho yamuha mutima mweranda n'ububasha, nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira imana inguka. umukama wacu yezu kristu yasizwe na se aho yamuha umutima mweranda n'ububasha, nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira imana inguka. ishikanwa ry'igihugu cerana rija guherezwa imana. Menya neza ico ugira, igana ico ufashe mu ntoke, kurikiza mu buzima bwawe akarorero k'umukama yadupfiriye ku musaraba. ira amahoro nawe ahore mu mutima wawe. Nibakire ishikanwa ry'igihugu ceranda riza guherezwa imana. Menya neza ico ugira, igana ico ufashe mu ntoke, kurikiza mu buzima bwawe akarorero k'umukama yadupfiriye ku musaraba. ira amahoro nawe muhorane mu mutima. Niwakire ishikanwa ry'igihugu ceranda riza guherezwa imana. Menya neza ico ugira, igana ico ufashe mu ntoke, kurikiza mu buzima bwawe akarorero k'umukama yadupfiriye ku musaraba. ira amahoro nawe muhorane mu mutima. Niwakire ishikanwa ry'igihugu ceranda riza guherezwa imana. Menya neza ico ugira, igana ico ufashe mu ntoke, kurikiza mu buzima bwawe akarorero k'umukama yadupfiriye ku musaraba. ira amahoro nawe muhorane mu mutima. Niwakire ishikanwa ry'igihugu ceranda riza guherezwa umukama. Menya neza ico ugira, igana ico ufashe mu ntoke, kurikiza mu buzima bwawe akarorero k'umukama yadupfiriye ku musaraba. ira amahoro
nawe muhorane mu mutima. nimuronke mutima mweranda, abo muzorekurira ibicumuro bazobirekurirwa. Abavyeyi b'amaraso baba basaseredoti bahejeje kwatirwa begera imbere babakeze. So